Bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu. Vibes TV, ukwemera kuvyara ubuzima. Mumaze imisi mukurikiranye ikiganiro gihambaye saho umuntu avukira, igihambaye n'ubuntu. Nta kintu cotuma umuntu yigira inzu y'amabuye. Ni ikiganiro twagiranye n'umupfasoni Anastasie. Ndabatumire abatabonye igice ca mbere kuja ku rubuga rwa Axia Vibes TV, murabe ikiganiro gihimbaye cane uyo mupfasoni asanzwe ari n'umukutsa kivi kuri no televiziyo yaduhaye. Aramaze no kuhatanga ibindi biganiro, ikiganiro kijanye n'ingene konkuru yari ikintu gikomeye cane aho mu misi ya mbere ishize. None ko hari haciye imisi ico gice ca mbere mugikurikiranye, mwagumye mwibaza ryari igice ca kabiri kizoza. Vyaragoranye gato mu buhinga bw'ivyuma, ariko ejo aho bukera igice ca kabiri kirabashikira. Twagira rero tubatumirire, mutibuka neza ibiri mu gice ca mbere muvyiyibutse, kugira ngo mushobore guhimbagwa n'iki gice ca kabiri, aho tubandanya tuganira kuri iki ciyumviro c'uko igihambaye ari ubuntu. Ntitukihute kugaya umuntu kubera ibintu vy'inyuma gusa, ubutunzi, ingene yambaye, iyo avuka. Ivyo vyose umuntu arashobora kubigira ariko agaragara. Si bibi kubigira, ariko igihambaye n'ubuntu. Mbega ni igiki kiri muri ico kiganiro? Murumva ko ari iciyumviro gifise ico cohindura cane. Muri ino si usanga dupfa utuntu tutagira mvura. Kaze rero, mbere uyo mupfasoni ariko aradutegurira n'ikiganiro kigira gatatu kiri muri urwo rukurikirane, aho ari we azoba yakira umutumire kugira ngo abandanye atuyagira. Mbega azotuyagira kuki? Mwebwe mugume muri kuri Axia Vibes TV. Reka munero no kugenda ndabakengurukiye ko twashitse kuri rya hangiro ry'abanywanyi 1000 ukwezi kw'indwi kutaragera. Ndabakeje cane. Umunywanyi wese wa Axia Vibes TV yumve ko tumukeje. N'iteka ryawe, n'iteka ryacu, kuko hano haca ijambo ryubaka abantu. Kandi rero muri kuno kwezi k'umunani muze twihe irindi hangiro, turabe ko twogwiza na kabiri, kuko uko mugwira nk'abanywanyi niko iyi televiziyo izobandanya ishigikira benshi mu kububakira imitima, mu kububakira ubuzima, ariko kandi ikanabashigikira no mu buzima bwa misi yose. Kuko iyi ni televiziyo ihurikiyemo bakutsa kivi bakiri mu miryango ifise abana batoyi. Ni televiziyo igenda kugendera abantu batagira mikoro, mwarababonye, baraciye kuri ino televiziyo. Uko rero muzoba abanywanyi benshi, niko iteka ry'abo bantu rizokubakika kubw'inyuma n'imbere. Ubuntu ntibugenda gutyo, ntawe urabubona buri mu kirere. Ubuntu buteza kugira umubiri bubamwo. Ni kwa kundi umutima n'umubiri bijana. Nico gituma rero umunywanyi wese yiyongereye hari ico abaje guterera muri uyo mugambi wo gukiza umuntu, kandi umuntu wese. Mubandanye rero muhimbagwa kuri Axia Vibes TV. Kaze ejo aho bukera nko ku masaha yo ku mugoroba, ico kiganiro igihambaye saho umuntu yavukiye, igihambaye n'ubuntu, igice ca kabiri tuzoba turiko turayaga n'umupfasoni Anastasie Mugisha. Nimugira iteka
mugire aho muba mwubahwe.